Kenshi mu Burundi barakunze kugereranya umuntu w'inkerebutsi canke umuntu afise umwete mwinshi n'inkuba. Wakora nk'inkuba. Inkuba kenshi ijana n'umuravyo. Umuravyo naco ni ikintu kinyaruka cane. Urashobora kurabiriza muri Amerika ukawubona uri mu Burundi muri ako kanya nyene. Inkuba rero ni ikintu kiri mu kirere, Imana sinzi ukuntu yayiremye. Ikintu kirakontrola canke kirashobora gukubita ikintu cose kiri mu kirere. Nukuvuga ngo inkuba, imituragaro biriko biravuga ibintu vyose birinyegeza. Aya majambo ngoma mvuge arakunda gukoreshwa cane. Ukaza wumva ngo naka ni inkuba. Ngo yo wagenda nk'umuravyo. Ngurya ni umwana w'inkuba. Aya majambo n'amajambo y'ingereranyo abarundi bakoresha mu kugomba kuvuga umuntu w'inkerebutsi, umuntu w'ubwira, umuntu yihuta, hari umunebwe, umuntu w'ibikorwa, umuntu w'ubwenge, umuntu akerebutse, umuntu ashoboye ibintu. Uwo niwe bita inkuba. Ifuza kuno musi dusangirira ijambo riri muri Mariko igice ca 3 ku murongo wa 17. Haravuga ngo Yesu atoranya intumwa 12. Ku murongo w'17 haravuga ngo atoranya Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene nyina wa Yakobo, nabo abita Bowanerege, risobanurwa wabana b'inkuba. Mwumve muri abo bantu 12 bose yatoyemwo Yakobo na Yohana abita ababuwanerege, abita abana b'inkuba. Voilà, yabise abana b'inkuba kubera iki? Bari bafise ubukerebutsi buteye ubwoba. Avuze akantu baba bagakoze mu kanya gatoya. Hariho abantu haba mu kazi canke mu kibano canke mu muryango usanga ari inkerebutsi. No mu muryango abavyeyi urashobora gusanga bafise abana bakerebutse gusumvya abandi. Voilà, aba rero nibo yise ababuwanerege. Hari abantu rero baronse inspiration, babaye motive n'iri jambo kuko ni jambo rihambaye cane. Hari migwi y'inkino yagiye yiyitirira ababuwanerege, Buwanerege FC. Migwi y'abahiganwa ku mafarasi bakiyita Buwanerege Racing. Amaradiyo Buwanerege FM. Abajuwere bakomeye b'ababuwanerege ngaho. Ugwaruka kugira ngo rukore ibikomeye gwagiye gwiyitirira ababuwanerege. Migwi itandukanye yishinze mu gufasha mu buryo bumwe canke ubundi bagiye biyita ababuwanerege. Iri jambo ry'ababuwanerege riri muri Bibiliya ni jambo ryakunzwe cane n'imigwi myinshi. Abarikoresheje bose bagiye batera imbere ku rugero rudasanzwe. Kubera iki Yesu yabise ababuwanerege bisigura abana b'inkuba? Iri jambo ryatumye abantu benshi barigiramwo inspiration, ryinyegeje mwiki. Iri jambo abantu benshi bagiye barikoresha ku marogo yabo bagashiramwo inkuba isigura bowanerege. Kubera iki ibi bintu babikora? Ibanga ririmwo n'iryahe, ubwenge burimwo n'ubwahe. Ijambo ry'Imana niryo jambo rya mbere ritanga inspiration ku bantu. Kanatsinda ijambo ry'Imana ni mpwemu y'Imana. Reka rero turabire hamwe ijambo buwanerege mu majambo yose aho bagerageje kurisigura mu rurimi rw'Ikiespanyol. Bagiye barasigura indome zigize iryo jambo. B ni bueno, bisigura good, bien, kugubwa neza, all right. O ni orgulloso, bisigura proud, être fier, kwishimira ikintu. A alegre, bisigura umunezero, akanyamuneza. N
nostalgico, inyota canke nostalgie yukumva unyotewe kubona ibintu vyiza vyabaye muri kahise, ukumva wosubira kubironka, ukumva wosubira kubigarurizwa, ukumva ubikumbuye. Edicado nukuvuga ngo education, indero, harimwo ukubaha, ugutekereza, uguca bugufi. Voilà. Nico bita realista, mu yandi majambo nukuri. Generoso, mu yandi majambo ni generosity, ugutanga, kugira umutima muzima, umutima mwiza. Efficiente canke efficience, cujuji vyankenegwa, efficace canke efficacité. Sagaze ni sagesse canke wisdom. Mwumviriza ibintu bitekeye muri iyi muri iyi sagesse. Umuntu ari sage n'umuntu adahengama, umuntu ari adroit, umuntu ari artificier, umuntu akoresha art, utugenegene, umuntu kiebo, umuntu afise umutima mwiza. Débrouillard, umuntu ashobora kwideburuya, umuntu génial, umuntu aciye ubwenge, umuntu habile, umuntu afise courage. Industrieux, umuntu ari créatif, umuntu ari ingénieux, nico kimwe na inventif, umuntu ashobora kwemvanta ibintu. Umuntu intelligent, umuntu afise ubumenyi. Umuntu judicieux, umuntu w'intungane, umuntu agomba gutunganiriza abandi. Umuntu malin, umuntu yitondera ibintu, umuntu adahuruduka. Losava, umuntu azi ibintu vyinshi. Icanyuma n'umuntu aciye bugufi, qui fait preuve de l'humilité. Ngiyi insiguro rero y'izi ndome zigize ijambo Boanerges. Reka izi valere z'ababoanerege nsubire ndazitondeke neza. Icambere ababoanerege bakora neza, n'abantu bafise inyota yo gukora iciza. Ica kabiri, bishimira ivyo bariko barakora. Ica gatatu, n'abantu b'umutima mwiza, n'abantu banezererwa, abandi bariko baratera imbere. Ica kane, n'abantu bafise amaziko, n'abantu bakumbura, n'abantu bagomba kugaruza ivyabo vyanyazwe, n'abantu bumva banyotewe kubona ibihe vyiza vya kera. Ica gatanu, n'abantu b'indero baciye bugufi, abantu bafise ubumenyi. Ica gatandatu, n'abantu b'abanyakuri, n'abantu baharanira ukuri, n'abantu bashigikira ukuri, ntibagendera mu binyoma. Icindwi, n'abantu barangwa n'umutima w'ubuntu, n'abantu barangwa n'umutima wo gufashanya. Icumunani, n'abantu bari efficace, abantu bamerita ivyo bakora. Icicenda, umuboanerege abwirizwa kuba umwizigirwa. Ubwizigirwa n'ubutunzi buhambaye cane. Naho wowe udafise amahera agaragara, ufise ubwizigirwa uba ufise umutahe. Icicumi ari naco canyuma, umuboanerege abwirizwa kuba afise ubwenge. Umuboanerege wese abwirizwa gutahura ko kubaha Imana ariryo tanguriro ry'ubwenge. Mu kubaha iyo Mana babwirizwa no gusonera ijambo ryayo. Umuboanerege wese agira umutima wo kubanguranya, umutima uguharanira amahoro, aharanira kwitwa umwana w'Imana. Kanatsinda Matayo igice ca 5 ku murongo w'9 haravuga ngo hahigwa ababanguranya, abaharanira amahoro, kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Ngizo valere z'abana b'inkuba, valere z'ababoanerege. Yesu rero yabise ababoanerege kubera bari bafise ibi bimenyetso. Muri kino gihe ugwaruka rutari ruke warononekaye. Usanga bamwe banywa ibiyayura mutwe, abandi bakaja mu kaboregwe no mu zindi ngeso mbi. Ivyo rero bigafatanya n'ubukene ruba rurimwo, kumbure kubera ubushomeri. Ubwo n'ugwaruka ruba ruri mu gihugu. Hariho n'urundi gwaruka gwahunze ruri nyuma y'igihugu, nago nyene usanga gwarononekaye, bagiye mu biyayura mutwe, bagiye mu nzoga. Abandi ugasanga bariko bakoreshwa n'abanyapolitike muri ibi canke biriya. Ugasanga ubwo gwaruka nyene amacakubiri yaragwishe, ruriko rurafatwa n'amavirisi akomeye, amavirisi yateye bakuru babo canke abavyeyi babo. Ugasanga ubwo gwaruka nago ruriko rurononekara kubera ugukoreshwa kumbure n'abanyapolitike
birabira inda zabo gusa bakarurara urwo rwaruka rugakora ibidakorwa. Ingaruka mbi zigasubira kuri urwo rwaruka b'abanyapolitike nabo bihangamiye. Hariho rero n'abandi usanga bari ngaho ataco bagomba gukora kubera batabona ko boja mu migambwe canke ngo baje mu migwi iyi canke iriya, bagashima gutera umugongo ivy'igihugu ntihagire intererano nimwe baterera kandi babishoboye. Urwaruka rero rukirukira muri iyo migambwe kubera bwa bukene, bababwira bati korera umugambwe uzoca uronka akazi, agaca akora n'ibidakorwa kugira ngo ashimishe b'abanyamugambwe azoronka akazi ejo. Iki rero nico twita milite, gukorera umugambwe. Aba bakoreye umugambwe babita les militants, voilà, n'abanywanyi b'umugambwe. Aba bamilita rero ni bamwe baja mu bibanza bitandukanye, ugasanga nta n'ubuhinga baba babifitiye, ugasanga ari muri ico kibanza kubera umugambwe. Murumva yuko ibi bintu bidatuma igihugu gitera imbere na gatoya. Naho biruko turifuza yuko iyi cycle yohera. Point ya mbere, nous avons une crise de leadership. Et malheureusement, elle n'est pas d'aujourd'hui. Maze hakabaho generation y'abantu bafise ivyiyumviro bitomoye. Hakabaho generation nshasha ifise y'amavarere y'ababowanerege. Iyo leadership rero kuyigisha, kurondera ikigisho abanyagihugu bakabaho babana neza mu budasa bwabo. Bavuze ko ubudasa ari bwinshi, la diversité ni bwinshi. Hari abahutu, hari abatutsi, hari abagabo, hari abakenyezi, hari abari mu migambwe, hari abatari mu migambwe, hari abatunze, hari abadatunze, hari abize, hari abatize. Abo bose n'ubudasa n'ibindi ntadondaguye. Abo bose batezo kubana muri iki gihugu kandi bumva ko bafise ijambo nabo nyene. Iyo generation nshasha y'ababowanerege, iyo generation ikaba generation y'abana b'inkuba, abantu bafise amavarere navuga y'ababowanerege. Reka iri jambo ry'Imana ritume urwaruka ruhinduka, dukoranire hamwe, dusenyere ku mugozi umwe, twandukizanye ingeso nziza, ingeso z'ababowanerege, tube abatoranijwe n'Uhoraho, tube abafise ingeso Imana ikunda. Aba rero nibo twipfuza yuko batangurira ya mvura y'umugisha, nibo twipfuza yuko baba ibimenyetso bya ya mvura y'umugisha twifuza yuko igwa mu Burundi. Abana b'inkuba, reka iri jambo ry'Imana ritwenspire. Iri jambo ry'Imana hari amadini mwumva rivuzemwo, hari imigambwe mwumva rivuzemwo, niryo bwenge buruta ubundi bwose. Reka duhindure abahora araba milita bahinduka abamerita. Reka ibyo kumilita mu migambwe tuvyikuremwo, kuko turabonaho bigereje igihugu, maze twibere abamerita, voilà, twibere ababowanerege, tugire generation nshasha y'abantu bafise ivyiyumviro bishasha. Subira kwiyumvira kuko ari undi w'urungararo umusore yaje kundamutsa nawe acarambira ati uru rubyaro rwacu ati shaka wemere baramaze twegura papa ati umusore ni generation futi kizako cyari tuganira utadasanga twese iyi generation yacu tumeze nk'abantu mwega twariyebuye twarabagiye. Nuvuga yuko ushitse ahantu aho guserura igihugu uvuga utureka n'isakwe n'ibyo bwawe ishonji bishikiriye itekereza icyayibagira byose. Nicyo gituma twebwe aho tugeze ni Imana tugeze kudufasha, turagira ingufu zishoboka zituma tutaba abihebuye, kuko birangiye niko tuza tumeze. Iyo baciye ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka. Umusore ni generation futi. Nitwa dushaka Burundi butera imbere, dutangure gushira urwaruka imbere kugira ngo ruze kuturongora rwo rufise ivyimviro bishasha. Reka iyo generation irangwe no gukoreranira ivyiza, reka irangwe n'umunezero, reka irangwe na sagesse, ubumenyi, indero, uguca bugufi. Reka iri jambo ry'Imana riduhuze nk'urwaruka, twegerane,
twige indero nziza, twige guca bugufi. Ikintu c'amacakubiri canke c'amoko vyadusinzikaje, ivyo vyose tubisezerere. Aho kwishira hejuru, twige kwicisha bugufi. Ahabibwa urwanko, tuhabiba urukundo. Twige nk'ugwaruka ivy'uburongozi bwiza, kugira ngo twoye gusubira guhanga amaso abanyapolitike badukoresha nk'ibikoresho vyabo, kugira ngo bashike ku nyungu zabo, hanyuma natwe tugasigara twifumbereje. Reka twibera ababowanerege, reka twibera abana b'inkuba. Kuba umwana w'inkuba bisigura yuko uburinzwe, kuko inkuba ikontorora ikirere cose. Ugukozeko canke ukugiriye nabi, inkuba iramwanura ubwo nyene. Reka rero twibera abana b'Imana, iri jambo ry'Imana riturongore, ritubere urumuri, maze dukore ibihambaye. Ngo dushobozwa vyose na Kristo aduha inkomezi. Twemeye tugakwirikirira ijambo, nta kabuza twokora ibitangaza. Reka dukore umugwi uduhuza twese, umugwi umuntu wese yumva ari fier, yumva ari proud yukubamwo, umugwi ugwaruka gose gwumva rufisemwe ikibanza. Twige tube inspire, dukore ibitangaza. Iri hangiro turishitseko, ya mvura y'umugisha dusenga tuvuga ngo Imana iduhe yukwinjira mu gihugu c'amata n'ubuki, nayo izoheza igwa risegenya ry'umugisha, kubera tuzoba twitunganije. Imana ibwira Yosuwa ngo genyera abo bantu. Iyo ngo yabaye generasi igira kabiri, kandi niyo yinjiye mu gihugu c'isezerano. Ico gihe Yosuwa yarabagenyera, mugabo natwe kino gihe reka tugenyerwe n'ijambo ry'Imana. Reka twumvire ubu bwenge buri mu ijambo ry'Imana. Reka twibera abamerita, ntidusubire kuba abamirita. Harageze rero yuko umuntu ahitamwe muri ibi bintu bibiri, kuba umumirita w'umugambwe canke kuba umumerita w'iri jambo ry'Imana. Vuze umumerita n'uwaja mu kibanza agikwiye, kubera afise ingabire yuko kibamwe. Ubu mugwi wohuriramwo urwaruka rwose, rukarangwa n'izi valere navuze, nta kabuza ya mvura y'umugisha yodusaga. Uburundi bukaba igihugu c'akarorero, igihugu c'amata n'ubuki. Zacabwenge zanka gukora ibikorwa vy'iterambere, mugabo ubwenge bwo kunyonora kurondera ingene biba n'ibikoko kabisa. Ubwenge barabufise, ndavyita dayimoni. None ko bafise ubumenyi, none tumeze uko abana tuvyara babuze kugenda gute? Ko tubigishiriza muri salo, tumenye yuko tuteza kurera uruvyaro rushasha. Mbega woba wemeye kurongorwa n'iri jambo ry'Imana? Woba wemeye kuba umumerita atari umumirita? Woba wemeye kuba umwana w'inkuba? Voilà, umubowanerege. Reka twisunze iri jambo ry'Imana, twibere urunganwe rwatoranijwe, twibere ugwaruka rw'akarorero. Mumenye neza yuko ugwaruka ariko rwinshi cane, mu gihe rwohinduka rukagira izi valere twovuga, isi yohinduka, Uburundi bwohinduka bukaba igihugu c'amata n'ubuki. Ubwa mbere turaguhaye kaze mw'ishure ry'abarundi bose. Izi nyigisho niho ziriko zirava. Umaze gushika mw'ishure ry'abarundi bose, duce tugushira mu mugwi w'ababowanerege. Ugwaruka witeguye gukora ivy'ubuhizi, ugwaruka witeguriye guhinduka, hanyuma rugahindura isi. Reka iri jambo ryiza ry'Imana aba ari ryo riduhuza, aba ari ryo ritunywanisha, aba ari ryo ritunga nk'ugwaruka n'abarundi bose muri rusange. Kugira ngo ube umubowanerege, ubanza gukurikirana inyigisho z'uburongozi, ugakora n'ikibazo. Ugitoye mumva yuko haca hakurikira kwinjizwa mu mugwi w'ababowanerege. Iyo leadership rero ni ukuyigisha, kurondera ikigisho. Niba tudahujwe n'ijambo ry'Imana, mumbwire ikindi kintu, mumbwire ubundi bwenge bwoza butunywanisha, bwoza buduhuza. Nta buriho. Ijambo ry'Imana nibwo bwenge buri hejuru y'ubundi bwenge bwose. Reka uwo mugwi w'ababowanerege, abana b'inkuba ubeho, maze niyo twashika kwihangiro
tuze dushimira imana duti izina ry'imana nirihabwa icubahiro, ijambo ry'imana ryaratuyoboye dushika ku munezero. Mbega uwohirahira ngo agwanye ibi bintu turi mu ruhande rw'ijambo ry'imana, turi mu ruhande rw'imana, dukingiwe n'inkuba, uwo muntu yoba arinde ga data wanje? Nawe nyene yoba agomba kubona ibara. Mwebwe mwese mushoboye gutahura iki cigwa cuno musi, Imana nibahezagire. Reka twibandanirize urugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Wowe utaraja mu ishuri ry'abarundi bose turaguhaye kaze. Kaze twige uburongozi bwiza. Kaze duhindura isi ibe nziza gusumba uko twayisanze.